Nshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nashaka tuganire ku majambo akomeye aho Yesu yabwiye intumwa ziwe ati nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi. Reka duhere ku gisomwa kiri muri Luka, ubutumwa bwanditswe na Luka igice c'icumi tuza gusoma 20 ngaho. Yesu atuma abigishwa 70 kwigisha. Mu nyuma y'ivyo umwami Yesu atoranya abandi 70 atuma babiri ngo bagende imbere yiwe mu bisagara vyose n'ahantu hose ahagira ace. Arababwira ati ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake. Nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Haleluya. Aya niyo majambo Yesu yabwiye intumwa. Twumvise ko izo yaratumye zari 70, arungika babiri. Aha birashoboka ko hobaho hariho n'abandi bantu batari batumwe muri ico gikorwa ubwo nyene, ariko nabo bavyumvise. Gusaba ngo haboneke abimbuzi ntiryabaye rimwe, turabisoma no mu bindi bice byo tugira dushikeko. Ukwimbura Yesu avuga, umuntu ashobora kukwibaza ko iyo mu Kirundi tuvuze ngo Imana yamwimbuye, no kuvuga yuko uwo muntu aba yitavye Imana. Ariko umwimbu Yesu avuga suyo. Oya, umwimbu ariko aravuga ujanye na ya majambo twasoma kera kandi kenshi muri Matayo 28 hamwe 19 na 20 hatubwira ngo nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Mu yandi majambo Yesu yavuze ati genda mwebwe mwigishe, kandi abo mwigishije nabo bahinduka abigishwa, aba ari bo bigisha abandi. Mu butumwa duherutse gutanga kuri video bwari bwasiguwe ku munsi w'itariki 10 z'ukwezi kwa 11 aho twahimbaza umwaka tumaze hano mu Budagi dufise igikorwa c'ishengero. Twarasiguye neza tugaragaza twerekana kandi ibimenyetso vyerekana ko ico Yesu yadutumye ataho turakigeza. Twabajije n'abantu bari ngaho, mu bantu bashika nk'ijana, ati none ninde atanga ubutumwa muri mwebwe? Mu bantu babonetse habonetse abaduza amaboko bashika nka 5. Ego sinzi ko ikibazo batari bacumvise neza, ariko uko niko cabajijwe ngo ninde muri mwebwe atanga ubutumwa bwiza, umwigisha w'ubutumwa bwiza. Kuko uko hagwira abigishwa niko hazogwira kandi n'abakizwa. kuko umwami Yesu
kandi niko Imana ibishaka, yuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ukuri nako kukababohora, kukabagira bidegemvya. Ugiye rero muri uwo mwimbu, abagiye mu bidegemvya bafise ubugingo budashira, bafise icizere c'ubugingo budashira. Aha muri ino si turimwo hariho abantu benshi bariko baragenda batagira icizere na kimwe, bizera bonyene ubwabo. Ariko reka tugaruke kuri aya majambo nyene Yesu yasize atubwiye intumwa, dusome muri Mariko 16 kuva kuri 15. Arababarira ati nimugende muje mu bihugu vyose, mubwire abarimwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera nibi: bazosenda abadayimoni mw'izina ryanje, bazovuga indimi nsha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoyi, bazorambika ibiganza ku barwayi bakire. Turafise ikibazo kuko muri no minsi abantu ntibakivyizera, n'ibi bimenyetso ntibiboneka. Kubera iki? Kubera ukwizera guke, kubera ko kumbure mu kwigishwa kw'abantu hari intambwe badashikako. Amashengero yuzuye abantu benshi kandi bumvise ijambo ry'Imana, upfa kubabwira umurongo bakaba bawuzi wose, ariko muri bo utabaho. Ariko uvy'ukuri ijambo ry'Imana ni rizima, rigira umuntu muzima mu buryo bw'impwemu. Ijambo ry'Imana n'itara rimurekera ibirenge vy'abizera. Ayo majambo Yesu yavuze yaratewe akagongwe n'ishengero. Reka dusome ijambo riri muri Matayo hariya igice c'9 umurongo wa 35 gushika ku wa 38. Yesu agendagenda mu bisagara vyose, mu mihana yose, yigisha mu masinagogi yabo, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye ishengero rimutera akagongwe, kuko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungere. Maze abwira abigishwa biwe ati ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi nibo bake. Nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Ishengero ryateye ikigongwe Yesu, kandi n'ubu niko rimeze. Abantu mw'ishengero bariyo, ariko mw'ishengero siyo bari. Kuko ejo bababwiye bati hariya hari amavuta, hariya hari umuvugabutumwa akora ibi, akora biriya, bagendayo. Hariya hari umuntu asenga, bajayo. Rya jambo ryabo baronse bobo bumva umenga nta nguvu rifise. Kera abanyarwanda bafise ijambo bavuga ngo umufatanyabikorwa. Abakozi b'Imana n'abakristo babo canke bari kumwe botegereje kwitwa abafatanyabikorwa, ariko siko bimeze. Umukozi w'Imana bagomba wa wundi aza kugira ngo abakorere canke ibitangaza bikoreke iyo yaje. N'amatangazo bakayandika ngo nimuze, ngo muze mwese muzane n'abamugaye, ngo abamugaye baraza kubohoka, ngo mpwemu yera aza kuza, ngo n'ibindi vyinshi bitangaje atanaho vyanditse mu ijambo ry'Imana. Ivyimburwa ni vyinshi, nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungika abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Yesu rero abahezagire, nawe ukaba wumva yuko utarashikaho urambika ibiganza ku bagwayi bagakira, canke ata kimenyetso na kimwe ubona muri ibimenyetso bizoranga bizera, nuko nawe hari kikibuze. Ndakwinginze rero ngo usubire wikebuke, wegere umwami Yesu
araguha ivyo vyose, nitwe yabitangiye. Yesu rero abahezagire.